inkino novuga ngo z'igice cya kabiri gishira icanyuma zariko ziratangura guhera ku munsi w'ejo. Novuga ngo hariko haraba inkino novuga ngo zitandukanye hagati y'imigwi itandukanye, hagati y'ino ekipe novuga ngo ya Arsenal. Urukino rwariko rurabera ku kibuga ca Emirates Stadium. Novuga ngo bariko barakina n'ino ekipe ya Paris Saint-Germain. Ekipe zibiri novuga ngo zariko zirashobora kuko zirakina, biza kuba novuga ngo yaba ekipe ya Arsenal igizwe n'umumenyereza novuga ngo Emily ndakuvuga Mikel Arteta hamwe n'umumenyereza navuga wa ekipe ya Paris Saint-Germain navuga ngo Luis Enrique. Bamwe mu bamenyereza novuga ngo bari babiri, ugeza muri kano bavuga ati tukumba tugerageze kuraba ko twoshobora kuba turanka intsinzi, ariko vyarangiye ekipe novuga ngo ya Paris Saint-Germain ivuye mu gisagara ca Paris iza mu gisagara novuga ngo ca London hera muri mu Bwongereza. Ekipe ya Arsenal iza gutsindwa igitsindo kimwe ku busa, nubana igitsindo novuga ngo catsinzwe none umukino uvuga ngo yitwa Ousmane Dembele. Biza kurangira igitsindo kimwe n'uvuga ngo babatsinze ku munota ushika kuri wa kane. N'urukino uvuga ngo bwana Houston wayikurana raba urukino wayikura kurikirana, n'inkino uvuga ngo z'igice cya kabiri gishisha nyuma bavuga bati n'urukino rwa rudasanzwe. Imbere na mbere yo kuraba eske urukino rwo ku munsi w'ejo kumva igitsindo kimwe ku busa n'uvuga ngo ca equipe ya Arsenal nako ekipe ya Paris Saint-Germain, imbere havyo suko tushaka ko twinjira mu rukino nyezina, nivyo ari witeze canke tuvuge tuti ekipe ya Arsenal biva nuko ariyo yari yakiriye ku kibuga cabo intsinzi yakuri kiraza kuri bo. Ubwawe urukino nivyo ari witeze imbere ko twinjira mu rukino indani? Yaho bwa mbere na mbere navuga yuko urukino rwo ku munsi w'ejo urukino rwo ku munsi w'ejo ari urukino navuga yuko benshi bari biteze intsinzi ku ruhande rwa Arsenal, ariko bitashoboye kugenda nkuko bari bavyiteze, kubera ko Arsenal yari muhira umaze kubona umugwi nka Arsenal umaze kuba woshobora gushwanyaguza umugwi nka Real Madrid. Mu gihe Real Madrid ariyo yitwa ko ari umwami wa no higanwa rya UEFA Champions League, ariko kandi byari byoshe cyane kubona yuko Arsenal canke Paris Saint-Germain imbere ya Arsenal ko ari umugwi woroshe cyane. Mu gihe kandi hariho n'akarusho yuko Arsenal iza kuba ari kirakira umugwi wa Paris Saint-Germain muhira, ariko biza gutangaza abantu benshi kubona Paris Saint-Germain iza gutahukana intsinzi imbere y'umugwi wa Arsenal hariya Emirates Stadium mu Bwongereza. Vyabaye nk'agatangaro, ariko ubundi naho ni kandi Paris Saint-Germain yaragagaje ukino rwayo guhiza. Ni Paris Saint-Germain no mwaka ari nziza gusumba Paris Saint-Germain twabonye mu myaka iheze, ariko kandi mu rukino rwiza twagiye kubona ku ruhande rwa Paris Saint-Germain twarubonye mu minota kumbure nka 20 ya mbere, ariko guhera kuri 30 kuduga urukino rwari kurugenzurwa n'umugwi wa Arsenal. Ariko kandi n'urukino rwagaragayemo ko ku mpande zose zibiri hari guhangana kudasanzwe. Bivuze yuko urukino Arsenal yatweretse rwibanze ikirakira umugwi wa Paris Saint-Germain, hamwe yokomerezaho canke ikarushirizaho hariya i Parc des Princes, tuza kubona Arsenal iza kwigaragaza na mwari rya Arsenal no mwaka ni nawo mugwi ni naryo higanwa ryonyene muri Champions League isigaje rikirarondera akoyoko kumbure ntiyavitaha ane blanche. Yavuze ati nize kubitaha ane blanche kuko kuno munsi ukaraba equipe Arsenal nkuko bivuze kino kintu uvuga ati muri Premier League twamaze gusezererwa no bindi bikorwa bivuga ngo twamaze gusezererwa, ariko kuno munsi biragaragara neza na neza ko ino equipe novuga ngo ya Arsenal yari kiraza ivuga ati nakwe turakine kuronka amata ashaka kuri 3 nabitangwe ivuga ngo nabamenereza ashaka kuri 2, yaba uwitwa Mikel Arteta yaba n'uwitwa Luis Enrique, kuko kugeza muri kano kandi bamwe bamenereza novuga ngo bose bava muri Espagne. Umwe turabuzi ndavuga ngo Luis Enrique yaraciye muri equipe novuga ngo ya Barcelona, ari nawe yabaha kino gikombe novuga ngo ca 15 ari novuga ngo Barcelona iraheruka, ariko equipe witwa Mikel Arteta nawe yaciye mu maboko novuga ngo yuwitwa Pepe Guardiola. Uno munsi w'ejo n'urukino novuga ngo kuri abantu kuko bivuga ndakine tube twinjira mu bakino novuga ngo bate mu kibuga ku munsi w'ejo naho. Ku bandi wa equipe ya Arsenal ya Mikel Arteta bari bataguje witwa David Raya, mu gihe muri defense ya William Saliba, Jacob Kior, mu kabiri yari Je Timba, kabiri yari witwa Lewis Kelly, hagati mu kigari Declan Rice, Matt Odegaard, Mikel Merino imbere yaba batakisha witwa Bukayo Saka, Leson Trossard hamwe n'uwitwa Martinelli. Mu gikondo ruhande naho equipe ya Paris Saint-Germain yari mwigoli yari Donnarumma nkuko bisanzwe. Hakimu kuri kabiri muri defense yari Marquinhos, William Paco hamwe na Nuno Mendes kuri gatatu, hagati mu gari Fabien Ruiz, Vitinha na João Neves, imbere yabo yari Kivicha Cavackeria, Ousmane Dembele na Desire Doué. Bano bakino uvuga ngo bate ku ruhande ku mpande z'ukwezi zibiri bwana Houston yaba kuri equipe Arsenal n'ino equipe ya Paris Saint-Germain ntibakiri gutangura ku bwawe cyane tuvuga ati hari umeza yoba yihenze muri ari nyuma yiwe ku
gutanguza ku munsi w'ejo. je ku bwanje bivanye na liste de base yashoboye gutangura ku mpande zose zibiri ndavuga yuko nibo bakinyi barakwiye gutangura kuko ni nabo bakinyi rusanzwe tumenyereye mu nkino zikomakomeye haba ku ruhande rwa Paris Saint-Germain kirakinduka rukomeye wasanga ariko hatangura bano bakinyi nyene ndetse no ku ruhande rwa Arsenal wasanga ariko hatangura bano bakinyi nyene uretse ko haba impinduka ku ruhande rwa Arsenal kuko turabona uno mukinyi yashoboye kuba ariko aratangwa ku ruhande rwa Arsenal ndavuga uno Trossard yashoboye gutangura mu gihe tumumenyereye ariko aratangura kuko we yatanguye kubera hari imvune canke wanashaka yatanguye kubera uwitwa Thomas Partey yari yarose atakara bivanye n'amakarata uvuga ngo ashaka kuranga yarose bituma Trossard aza mu Mikel Merino yashaje hagati mu kibuga yego yaciye asubira inyuma Mikel Merino kuko nina yaciye asubira inyuma gatoya pani inyuma muri mu hande muri mediane kuko ni nayo na poste yiwe twadusanze tumumenyereye ko Mikel Merino ya novuga ko impinduka yahabaye niyo ubundi naho abakinyi barabonye twadusanze tumenyereye ko atangwa ku mpande zose zibiri no kuri equipe ya Paris Saint-Germain uvuga ngo nkuko bivuze ubundi equipe Arsenal David yara turabizi ko ari mukino uvuga ngo ukunda kwatangura mu igoli we munyezamu nya Espagne yamatangura William Saliba kuno munsi novuga ngo niwe mukino uvuga ngo atangura uno munsi ariko beshi na beshi mu gihe witwa Gabriel Magalhaes atari mu mvune atabahari abatahari usanga witwa Jacob Kiworo ari watanguye mu kibuga aba witwa ba Jean Timba abitwa ba Lewis Kelly batangura kubera hamwe na bamwe nuvuga ngo bari mu mvune abitwa ba Calafiori abitwa nuvuga ngo bamwe namwe batatanguye mu kibuga ndavuga nkuno Benny White yagiye ko yinjira mu kibuga mu nyuma ariko beshi na beshi bwana Houston bari bavuze ngo ino defense ya equipe Arsenal uno munsi witwa Jean Timba no witwa Lewis Kelly na Jacob Kiworo ngo bakinye match nziza kuri match ya equipe Real Madrid no ku munsi weje bavuga ngo ino equipe ya Arsenal witwa Jean Timba n'umukinyi akiri muto Lewis Kelly n'umwana akiri muto imyaka 18 Jacob Kiworo eske tugende ku rukino muri kuri poste par poste eske ku munsi wejo ino defense warayibonye gute kuri equipe ya Arsenal mu bisanzwe ku munsi wejo novuga ati defense ya Arsenal yarigenjeje neza mbere ku buryo novuga yuko vyarashitse ziratsindwa igitsindo mu bisanzwe bari kwakwanyije Arsenal bari kwakwanyije mu minota ya mbere kuko Paris Saint-Germain yajiri maso yajiri magabo yajirondera intsinzi kandi Paris Saint-Germain ivyaragaragara neza ko ari umugwi waje wiyemera yuko uko bigenda kose nta vyamuhira nta vyatwasohotse tuje kurondera intsinzi uri kuranyumva rero kubera ko twarabona Paris Saint-Germain kirasatira cyane bano bakinyi ba Ousmane Dembele ba Desire Doué twabona ko rakora ibintu vyiza cyane igisindo ciza cagiye kuboneka ku ipasi nziza ivuye kwa Keila mukinyi mwiza cyane wa Paris Saint-Germain aza kuri pasi nziza akarerimina ba defense akarerimina bano ba Timba aratanga pasi nziza cyane igenda kwa Ousmane Dembele nawe ntiyatevye agira ko igisindo kiza kuba kirabonetse ariko ico gitsindo nyene nico cagiye gutuma umugwi wa Arsenal wikebuka ugaruka kuko inyuma y'igitsindo kitaraza kuboneka twarabona ko Arsenal itaritora neza bataratorana Paris Saint-Germain yari kiragenzura urukino biza kurangira imaze kuronka ico gitsindo niho Arsenal igiye kwikebuka ibona ati bwa bundi bya bintu birashoboka uri kuranyuma tuza kubona rero bano ba Bukayo Saka bano hagati ba Odegaard ba Declan Rice ba Rice bose urumva bariko barabona yuko uburyo ko biri kose turakwiye kurondera intsinzi kubera yuko turi no muhira kandi tutaprofita kano kanya ko muhira biragoye kandi ko tuzoza kwigarura cyangwa gukora comeback hari Parc de Prince nivyo byose birashoboka ariko ubwambe na mbere muhira icyambere na mbere haza muhira rero niko twaza kubona Arsenal nayo kiragenza urukino tubona ko yagiye kugaruka nayo nyine kirasatira ariko kandi naho amashimeshi ndayatumbereza kuri Donnarumma yakoze amasave menshi Donnarumma yakoze amasave menshi kuko iyo ataba Donnarumma ejo Paris Saint-Germain twari kubona kiratsindwa kumbure 3-1 canke 2-1 uzi yuko Houston ino equipe nkuko uvuze witwa Donnarumma ku munsi wejo niwe mukinyagize kabiri mu barose amata menshi inyuma y'uwitwa Ousmane Dembele n'igitsindo kuko witwa Donnarumma ko ravuga yakoze amasave ateye ubwoba yagiye kuba akwizana uvuga ngo matashe kurandwi n'ibice bitatu mu gihe uwa mbere abaye Ousmane Dembele amanota uvuga ngo umunani n'ibice indwi ku munsi weje equipe Arsenal yagize kuba iriko iragenzura urukino mugana naho uvuga ngo uravye possession equipe Arsenal ifite ibice 47 mu gihe equipe ya Paris Saint-Germain ya Luis Enrique nayo ifite ibice 53 mugabo uravye iyo possession biragaragara ko n'ama equipe abiri yose yagize iki
yasa nuko umenga aranganya poste kuko buriya ekipe Arsenal na ekipe ya Paris Saint-Germain hari akantu bahuriyeko uti kubera iki buryo umukino wo muri Espagne wo muri ndiko ndavuga abamenyereza cyane cyane abamenyereza cyane Luis Enrique n'uwitwa Mikel Arteta abo bose n'abakinyi bo muri Espagne niba twabonye Barcelona ya 2015 twari ibikombe ifise abakinyi bavuga ngo hagati mu kibuga twabonye bamwe batandukanye hagati mu kibuga witwa Sergio Busquets bakagira uwitwa ndavuga uno muhungu ndavuga ngo Xavi Hernandez n'uwitwa ndavuga ngo Andre Iniesta bari bafise no mumenyereza Luis Enrique sivyo uno munsi waraba hagati mu kibuga asanga ko bariko baragenzura kuri urwo rukino rero uravye equipe ya Arsenal no equipe ya Paris Saint-Germain basa nuko baranganya muga ariko araba ku munsi w'ejo n'igitsina uvuga ngo cyatsinzwe ni ya makosa uvuga ngo urukitsino kirinjira ngaba habaye amakosa nta gitsina ngo kinjira atabaye amakosa rero uvuga ngo kuko urayivuga uwitwa Donnarumma ku munsi w'ejo yigeneye neza cyane bigaragara ko neza imbere ko twinjira muri mediane naho turabe ngene bigeneye neza wowe ubwawe igitsindo canke uravye ekipe uwitwa Luis Enrique canke Paris Saint-Germain ni igiki yarushije ino ekipe yande ya Arsenal hamaje twinjira ahandi naho hagati mu kibuga ya mu bisanzwe ikintu coco nawo vuga Paris Saint-Germain nkuko wabivuze nyine ubwa mbere na mbere basa nkaho bangana ama possession kuko 47-53 nta kintu cyatari bariko bararushanya ngaho ariko uranyumva bisa nkaho banganyije bisa nkaho imikinire yari imwe bisa nkaho gusatirana kwabaye kumwe ariko ikintu Paris Saint-Germain coco yagiye kurusha uno mugwi wa Arsenal nuko Paris Saint-Germain wabaye match canke wabaye magabo mu kuvyaza umusaruro ukaziyo baronse uri kurumva ntiyatakaje canke ntiyatesheje umwanya ukaziyo baronse kuko bavuga ati nabantu bagaragaza neza ko bariko barakora ca kintu kivuga giti chaque occasion turonse il faut ko tuyivyaza umusaruro il faut yuko tuyikorerako uri kuranyumva mu gihe nayo Arsenal occasion zishika muri zitatu canke zine yagiye kuronka yagiye kuzanjanjwako yagiye kuzasamako yaronse ndavuga Arsenal yashoye kuronka occasion zigera kuri zibiri ari 1 contre 1 ndavuga mo Donnarumma na Trossard uri kurumva ariko biza kurangira igitsindo kitagiye kuboneka biranga biza kurangira ubona ko Arsenal occasion yagira ronka ikiratambatamba imbere y'izamu rya Paris Saint-Germain itayi bifashe au sérieux kugira ngo ishobore kuvyaza umusaruro itsinde uri kurumva ariko occasion imwe gusa ya Paris Saint-Germain yagiye kuvamo igitsindo arico catumye Paris Saint-Germain iza gutahukana intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa novuga ati rero ico uno mugwi wa Paris Saint-Germain asumbije Arsenal nuko Paris Saint-Germain wo occasion imwe yaronse yayivyajije umusaruro ubundi ama equipe hariya aba yifuza kubashika ku kintu araraba ungene uri kurasamara equipe ya Paris Saint-Germain araraba urugendo yagira ikirakorako equipe ya Arsenal nako equipe ya Paris Saint-Germain imaze gutsinda imigwi yose muri Espagne yo mu Bwongereza equipe ya Arsenal turibuka ko yakuyemwe equipe ya Liverpool yego Arsenal nako equipe ya Paris Saint-Germain kandi yayikuyemo bigaragarana neza yuko bisa nuko umengo yerikira nayirusha sivyo abantu batavuga ngo equipe ya Paris Saint-Germain kuri kuraraba urukino rwabo rw'ibanze siba ngo babarushije cyane kuko urukino rwabo rw'ibanze equipe ya Paris Saint-Germain yaratsinze igitsindo kimwe ku busa hama urundi rukino nawe equipe nayo ya Liverpool baza gutsinda igitsindo ivyakurikiye buri abantu bose barabizi ngene equipe ya Paris Saint-Germain yanabandanije ariko equipe ya Paris Saint-Germain kandi yagiye kuba ikuramwo ino equipe ya Aston Villa urukino rwabo rw'ibanze bitatu kwa kimwe urukino rw'igusubiriza Aston Villa n'ibisindi bitatu kwa bibiri uvuga ngo equipe ya Paris Saint-Germain yakuyemo baba yamigwa ikomeye ndavuga equipe yande yakuyemo equipe witwa nde Arne Slot twaye igikombe ca Premier League Liverpool hariya aciyakuramo na equipe witwa nde Emery Unai uvuga ngo no munsi equipe ya Paris Saint-Germain nayo ubwayo harandira kiragerageza kubira kirerekana urugero rwabo rwiza tubona ko menga no muri yanzira nziza iri mu migwi ikiratinyika ariko kandi tuje muri mediane naho ino mediane ko twavuze ngo habayemwo ngo ugusamara bavyaye umusaruro hagati ya equipe ya Paris Saint-Germain bagatsinda igitsindo bigaragaje yuko
vyabaye ko bace baprofita zino herereza bazabaye Yeah. ese kuno musi mediane yo ku musi w'ejo ya equipe Arsenal igizwe n'uwitwa Matt Odegaard, Yeah. Declan Rice na Mikel Merino. Ukacuzana hagati mu kibuga witwa Fabian Ruiz, Vitinha n'uwitwa João Neves. Yeah. Ino mediane ku musi w'ejo wala Houston warayibonye gute kugira ngo cyo tuba twinjira tunarabe eske mu nkino zo gusubiriza equipe ya Arsenal igifise amahirwe binabiriya tuze kuri attaque ko twavuye ku banyegori twagiye no muri defense ubu natugeze muri mediane. Ino mediane y'abana bahungu bashika kuri batatu ku munsi w'ejo warayibonye gute? Ya mediane ndavuga mediane yo ku ruhande rwa Arsenal yari igizwe na Martin Odegaard, ikagira nuno Mikel Merino, ikongera ikazamwo nuno mukinyi ntuze yari Declan Rice, yari Odegaard, yari Odegaard ya Declan Rice na Mikel Merino. Kuranyumva novuga yuko nivyo hari ukuntu mengo harakanu kari kabuze kwande kwa Arsenal harakanu mengo kari kabuze kubera yuko ngeranje kuraba Milie twabonye ikirahura n'umugwi wa Real Madrid ngaca nongira nkaraba na Milie tuko twabonye ku munsi w'ejo ikirahura na Paris Saint-Germain biragaragaza neza yuko ino Milie ya Vitinha na João Neves na Fabian Ruiz hari gikorwa bakoze gisa nkaho carushije gatoya ino Milie ya Arsenal kuko ugejeje kuraba mu rukino wasanga imipira myinshi ya ikirasatira ikaje gusatira umugwi wa Arsenal myinshi hari ukuntu wabona imenge kwikira ca hagati myinshi hari ukuntu wabona kwikira ca hagati bivuze yuko rero absence y'uno mukinyi Thomas Partey twarayibonye ku munsi w'ejo neza cyane twarayibonye kubera yuko nimba mbwira ko hari occasion zishika muri zitanu twabonye Paris Saint-Germain yagiye kuronka imbere y'umugwi wa Arsenal zigera kuri zine zose zaciye hagati zakorekiwe hagati zubakiwe hagati mu kibuga uri kuranyumva bivuze gute rero umugwi wa Arsenal ku rukino rwo gusubiriza irashobora kuzoba yagarukanye bamwe mu bakinyi nka Thomas Partey yagarutse wewe kumbure toshobora kuzobona rero ya Milie Arsenal ishobora kugira bwa buryohe ishobora kugira bwa bukomezi kumbure rero kuko ku munsi w'ejo nivyo Paris Saint-Germain yarushije amanota canke ubusatirizi novuga ati kuri possession yabaye hejuru ku mugwi wa Arsenal ariko sinini cyane kuko ugiye kuraba ni Arsenal yatahukanye 47 mu gihe Paris Saint-Germain 53 urumva ndobuda sana novuga ati bw'amanota 3 gusa uri kuranyumva rero novuga yuko ku kintu go gusubiriza Arsenal yagarukanye umukinyi nka Thomas Partey tosha kuzobona uri kurumva igitsindo kimwe Paris Saint-Germain yagiye kuronka mu Bwongereza tuza kukibona Arsenal iza kukironka mu Bufaransa byose birashoboka rero ivyo rero bisaba iki bisaba ko kwanjanjwa kuri ya occasion Arsenal igiye kuronka ku munsi w'ejo bisaba ko izogukosora izobona ati chaque occasion tukwiye kugerageza uburyo bwose tutayanjanjwa ko canke tutayisamara ko kuko two duhura n'umugwi ukomeye tuko duhura na Luis Enrique yakoze amateka atandukanye bivuze yuko rero kazo twebwe nitwaza tukayanjanjwako bo bakayironka barevyaza umusaruro kuko kazo yose nimba Arsenal izogerageza muri kazo zitanu izoronka ni muri uri kavyaza umusaruro kazo zigera kuri zitatu twashaka kuzobona Paris Saint-Germain ikirasezererwa n'ubwo Arsenal kubera yuko ni attaque ya Paris Saint-Germain twabonye n'ubwejo yatamvye ariko ntiyatamvye cyane kuri no defense ya Arsenal kuko byagaragaye yuko defense ya Arsenal yashoboye kuzibira attaque ya Paris Saint-Germain bitandukanye nuko twabonye defense ya Liverpool byayigoye na defense yino ndavuga Aston Villa byayigoye ariko bitagiye kuba bigorana cyane kuri defense ya Arsenal ubivuze neza turiko abatwa tubigaruka tuvuga tuti iyo mediane imeze neza na equipe keshi na keshi nakunda kuri kiratsinda nabo badafise defense ikomeye cyane cyane ubundi turavye twisunze muri biharo vy'abana bakinyi uvuga ngo ku munsi w'ejo witwa Matt Odegaard yarosa amatasha kuri 5-8 ucumugeranya n'uwitwa nde Fabian Ruiz Fabian Ruiz nagiye kuba aronka amatasha kuri 6.5 bikaragara ko witwa Fabian Ruiz yarushije witwa nde Matt Odegaard kurundi ruhande Declan Rice na witwa Vitinha Vitinha yarosa amata 6.8 mugihe witwa Declan Rice aronka amata 5.9 mugihe witwa João Neves nawe yarosa amata ashika kuri 6.4 witwa Mikel Merino aronka amata ashika kuri 5.8 bigaragara neza ko mediane ejo
yino ekipe ya Paris Saint-Germain yari yarushije Mediane ekipe ya Arsenal Ego. kandi nawe bivuze neza ati kuba twabuze witwa Thomas Partey muri no ekipe ya Arsenal byagaragaye neza na neza yuko bagize igihombo gikomeye cyane rero nimba twari tubonye ku munsi w'ejo ekipe ya Arsenal mengo ntari kirigenza neza ariko nabonye Mediane bano bangu bafabire Luis na Vitinha na João Neves aga ko João Neves kakinye match haragera n'igihe kaza kuba gasohoka moto 49 gasubiwe n'uno mukino uvuga ngo witwa Zaïre Emery rero kuno munsi novuga ngo ikintu cyo kigaruka reka tubanze tuje kuri attaque naje turaba ibindi bikurikira attaque ku munsi wishwa Bukayo Saka Trossard Martinelli hamashe da kwitwa Kivicha Ousmane Dembele na Desire Doué izi attaque zibiri warazibonye gute ku munsi w'ejo kuko ndabivuze kubera ko wavuze ngo equipe Arsenal yatsinze igitsindo kubera habaye guki gusambara babajaniranije eske ni igitsindo kizaza kuba cinjiye naho cinjiye zino attaque zibiri kwitwa Bukayo Saka Trossard Martinelli Kivicha na Ousmane Dembele na Desire Doué izi wozi compara gute niyo attaque yari yiganye neza gusumba iyindi attaque kuri attaque ya Bukayo Saka Trossard na Martinelli kashako attaque ya Ousmane Dembele Desire Doué Nuno Cavaqueira ndavuga yuko attaque novuga ko yigenjeje neza nabonye cyane nkaho umenga ikiraremera cyane gusumba iyindi jewe ndabona ko Arsenal ari yabaye nkiyagiza kandi koze cyane gusumba ino equipe ya ntuze ya Paris Saint-Germain uti kubera iki Nagateka handi nyene ni Arsenal itagiye kuba machua kuri occasion zose yagira ronka uri kuranyumva yaronse occasion nyinshi gusumba mbere wanashima Paris Saint-Germain Arsenal yararonse umwanya wo gushika mu izamu rya Paris Saint-Germain cyane gusumba uko Paris Saint-Germain yaronse umwanya muremure gushika mu izamu rya Arsenal twemeranye neza ariko kandi ni Arsenal mu mwanya wo Arsenal yo yararonse nama occasion aboneka ari clear urumva gusumba nama occasion ya Paris Saint-Germain gejeje kuraba Arsenal yaronse occasion zigera kuri ndavuga uno mukinyi hari umukinyi uno kwanza ubwa mbere ndavuga Trossard Trossard yaronse occasion ya 1 contre 1 ari kumwe n'umunyezamu wa Paris Saint-Germain Donnarumma Likuranyumva neza bwana Meseri Diki ndakumva cyane hakaba n'indi occasion yagiye kuboneka ku mukinyi Martinelli Martinelli nyene yaronse occasion ari wenyene n'umunyezamu Donnarumma ariko izo zose biza kurangira Donnarumma yigaragaje imbere yabo uri kurumva bitandukanye nuko twabonye Ousmane Dembele na occasion nimwe Ousmane Dembele novuga ati yaronse ari wenyene n'uno David Raya na occasion nimwe novuga Desire Doué yaronse ari kumwe n'uno David Raya na occasion nimwe novuga uko uno Cavaqueira yaronse ari kumwe n'uno David Raya uri kurumva ariko Trossard yaronse occasion wenyene ari kumwe na David Raya Martinelli yaronse occasion wenyene ari kumwe na n'uno ntuzeya ndavuga Donnarumma uri kuranyuma rero bivuze gute rero ni Arsenal itagiye kubyaza umusaruro occasion yagiye kuronka bitandukanye nuko occasion kamwe gusa naho nyene kataboneka cyane nkuko iz Arsenal zabonetse Paris Saint-Germain yaronse kandi kakabyaza umusaruro karonka igitsindo ariko byagiye kurangira rero arico gitsindo kimwe kubusa kubwo occasion Paris Saint-Germain yaronse ibyaza umusaruro bitandukanye nuko Arsenal ukajojika muri zitanu yagiye kuronka ntizibyaza umusaruro imbere ya Paris Saint-Germain ubundi bivuze neza hari bikora kuri equipe nuvuga ngo ya Arsenal n'ivyo uravye abitwa ba Bukayo Saka ukazana abitwa ba Martinelli tutibagi na Trossard bari baguye no equipe nuvuga ngo ya ino attaque cyane ino equipe nuvuga ngo yande ya Paris Saint-Germain ku munsi w'ejo nkuko bivuze nivyo narabonye jewe Kivicha yanateye match nziza kabisa ndavuga ngo uno mukinyi wa mukino uvuga ngo akina match nziza cyane tutibagi n'uwitwa Ousmane Dembele nawe ubwiwe ku munsi w'ejo yakinye match nawo nyene ati nigitsindo wanashaka yanagize n'imvune ku munsi w'ejo utabigarukako na Desire Doué mugabo ku munsi w'ejo equipe Arsenal nkuko bivuze yagerageje kuba irondera ibitsindo mugabo biza kugaragarana neza yuko ino equipe yande witwa Donnarumma yababereye nabi bituma bagira iki badashobora kuba zino batashobora kuba batsinda bino bitsindo rero novuga nkuko bivuze Bwana Houston ku munsi w'ejo ino equipe ya Arsenal yahomvye amahigwe atari make ariko reka tunarindire turabe ingene bimeze ariko ikibazo cyo kugaruka kuno munsi eske equipe ya Arsenal
yaretsinze igitsindo kimwe ku busa ku munsi wecu kandi bagitsindiye ku kibuga cya kwa Emirates Stadium. Eske ku munsi urukino ruzakurikira uraza kubihishusha Ihaye equipe ya Paris Saint-Germain iraza kuba ishobora kuba itsinda kandi ize kuba inarengana rero tuvuge tuti equipe nayo ya Arsenal iyaza kuja ku kibuga cya Parc des Princes hano uza gusanga hari umuriro ariko araka umuriro vyanka bikunda usanga ikibuga ko kiraka umuriro cyane bakije ibintu uvuga ngo haraka umuriro. Eske niya ishusho twoha ku rukino rwo gusubiriza Arsenal tuvuge ko yamaze kuba isezererwa rero tuvuge tuti equipe ya Paris Saint-Germain nayo ubwayo hari ukuntu mengo nayo iracyafise amahirwe no vuga ngo ari udashaka kuzobandanya urukino ishusho twoyihiye twisunze urukino vuga ngo wari rubaye hagati ya equipe ya equipe ya Paris Saint-Germain yaje kubganje bivanye n'urukino twaraye tubonye ku munsi w'ejo hagati y'umugwi ndavuga Arsenal na Paris Saint-Germain n'urukino twabonye ko ku mpande zose zibiri hari ubudahangagwa hari ku mpande zose zibiri hari inkomezi kanaka ko ugerageje no kuraba n'amaposition yo aranabigaragaza ariko uranyuma kandi ikindi naco novuga yuko wambaje kubijanye na milieu wongera urambaza kubijanye na attack biragaragara neza ko attack ya Arsenal yaronse yaremereye cyane ndavuga ati defense ya Paris Saint-Germain nubwo bitakunze yuko ironka izo ntsinzi canke ngo ivyazo umusaruro ukazo yose yagira ronka ariko attack ya Arsenal hari ikintu agiye kirakora imbere ya Paris Saint-Germain. Ubundi yari ikintu cyo tugaruka tukibaza Arsenal ni kubera yari muhira niyo twabonye yihagarara ko kujya ariko urumva canke ni ya Arsenal ikomeye ivyo tuza kubibona kuri ku rukino rwo gusubiriza hari Parc des Princes bivuze gute rero Paris Saint-Germain kandi tugaye tukagaruka tugejeje kuri muri Paris Saint-Germain ndavuga mu higanwa rya gino UEFA Champions League ni Paris Saint-Germain kwanza ubwa mbere na mbere yagiye kwigaragaza imbere y'ino migwi yo mu Bwongereza yagiye irakurayo imigwi yo mu Bwongereza kandi komakomeye tugejeje kuraba yarakuye mu gwa mbere hari mu Bwongereza ariyo Liverpool ariko ugejeje kuraba n'urukino rw'ibanze Liverpool yashoboye gutsindira Paris Saint-Germain imuhira ariko biza kurangira Paris Saint-Germain igarutse kandi igatsindira Liverpool imuhira mu Bwongereza bivuze gute rero Paris Saint-Germain irerekana ubukomezi bwo kuba yasohotse yatembere ino migo mu Bwongereza uri kuranyumva ndakumva cyane irerekana ubukomezi bwo kuba yasohotse iravuga ati je Paris Saint-Germain nka Paris Saint-Germain jewe Luis Enrique sinitaye ngo ndi muhira canke ngo nasohotse naho ndagusanga iwawe ndaguhushurirayo uri kuranyumva. Ego nivyo Liverpool yatsindiye umugwa Paris Saint-Germain muhira ariko biza kurangira Paris Saint-Germain nayo ije kwihora umugwa Liverpool gutsindira mu Bwongereza bikurumva kandi ni no mugwi ndavuga wa ntuze wa Aston Villa nivyo wowe hari muri Parc des Princes warahatsindiwe ariko naho nyene muhira iraza kwihagararako yitsinda ibitsindo bigera kuri 3-2 mu gihe yoyo yari yasohotse yarushijwe ibitsindo bigera kuri 2 ariko biyaza kugorana ko nubwo byagoranye ni Aston Villa yerekanye yuko yaremere cyane umugwa Paris Saint-Germain ni Paris Saint-Germain habwo hagize aho yisabira nayo nyene ku rukino gohera bivanye no kuremerwa Paris Saint-Germain Aston Villa yaremereye kiza kunyereka iki rero urukino ruherutse rwa Paris Saint-Germain ndavuga muri Ligue 1 yakiriye umugwa wa OGC Nice wa Yusuf Nyange babatetse bo 3-1 yarakubiswe binyereka gute rero Paris Saint-Germain ivyirakomeye yasohotse ariko irafise aga faiblesse kanaka iri muhira uri kuranyumva irafise aga faiblesse kanaka iri muhira muri zinkino ziherutse itsindiwe muhira ibitsindo bigera kuri 3 yego nivyo twaza tukavuga ati yaratsinzwe kubera yuko kwanza urubanza yarahejeje urubanza rwa Ligue 1 yagitwe kombe hariya kombe yaragitahukanye ariko kandi tunge tugaruke kuri Liverpool yaraje kandi yongera itsindira umugwi wa Paris Saint-Germain muhira muri UEFA Champions League uri kuranyumva rero binyereka yuko rero Arsenal yaratsinzwe ugejeje kuri kuntu yatsinzwe nuko occasion imwe Paris Saint-Germain yaronse yivyaje umusaruro mu gihe occasion zika kuri 5 Arsenal yaronse itazivyaje umusaruro kumbe yoza gukosora ikavuga ati twarabonye ivyahitiye muhira mu Bwongereza uri kurumva kwabaye gusamara kwacu occasion twaronse twashoye kubona ukuntu tushobora kuzivyaza umusaruro arivyo biza gutuma birangira twe dutsindirwa imuhira rero aba twaza kwikosora hari Parc des Princes dusanze tuzi umugwa Paris Saint-Germain uri muhira uratsindika uri kurumva uratsindika uri muhira waratsinzwe na Liverpool ongera uratsindwa na OGC Nice kuki twe ari na OGC Nice yanababujije kuronka sezo yawe ngo minarangira badatsinzwe mugabo OGC yabatsinda aje bice bigaruka kuri Arsenal kavuga ati why not us urumva gute twe tutobishobora biboneka reko Paris Saint-Germain muhira iratsindika ni nariga
na Arsenal izoba yagarukanye umukinyi wabo hagati mwiza Thomas Partey uri kurumva rero bivuze gute rero bwa bwitange twitangira imuhira nitwabuzana Impact de Prince tukaburushirizaho na zaho kaje twagenda kwanjandwa ko uno musi tukaza kuzironka twavuga ati tugiye kugwana nka Arsenal je nka Mikel Arteta ngiye kugwana ngiye gushiramo abakinya ati occasion siza kuboneka tugerageza uburyo bwose tubyaza umusaruro na mwariye twabonye ko defense ya Arsenal ariyo defense yigaragaje yuko ishoboye kuzibira buno busatirizi bwa Desire Doué Ousmane Dembele na Kvakeira rero byose birashoboka dufise ya defense ishobora kuzibira bw'abasatirizi bukomeye cyane bwa Paris Saint-Germain dufise kandi na ya attaque ishobora kuremera defense ya Paris Saint-Germain dufise na ya milieu mbere wanashima uri kurumva nziza izoba yagarutsemo n'umundi mukinyi witwa Thomas Partey azoba ariko araza gukasa bikomeye cyane hari byose turabishobora kubikora kandi na Paris Saint-Germain nayo nyene muhira irakinika hari novuga ati rero byose birashoboka kubona twashobora kubona Arsenal iza kwigaragaza imbere ya Paris Saint-Germain Parc des Princes uzi ko urukino rwaheruka rwahuje equipe Arsenal no equipe ya Liverpool ku kibuga ca Emirates Stadium muri Champions League mu kwezi kw'icumi yega ni muri no mwaka nyene muri mwaka mu nkino zo mu ma ligue yama zimwe zo gukina barondera amatatu zanki no 8 bakinye zine muhira n'izindi zine muhira barondera imigwi 8 izorengana hariya itagize equipe muri barrage muri kwa gukura namwe equipe Arsenal yatsinze ibitsindo 2 ku busa itsinde equipe ya Paris Saint-Germain uranyumva 2 ku busa genekezo rya mbere kwezi kw'icumi na 24 Nemezo kunya uno musi barabatsinze kuko banashaka reka ndanakubwiye burya equipe Arsenal ku musi w'ejo yitwa kwitakoza ibiharuro vyiza cyane ku musi w'ejo uti kubera iki burya Arsenal yari maze inkino zitari zike muri no season wanashaka muhira mu nkino za Champions League itazugira iki itazo gutsinda urukino na rumwe kubera ko yaratsinze equipe ya Arsenal yatsinze equipe ya Paris Saint-Germain 2 ku busa iratsinda ino equipe ya Victoria bikime ku busa iratsinda equipe ya AC Monaco ibitsindo 3 ku busa iratsinda nino equipe ya Dinamo Zagreb 3 ku busa iratsinda nino equipe ya PSV bangana ya PSV Eindhoven 2 ku bindi bongera batsinda equipe ya Real Madrid ibitsindo 3 ku busa ariko ku munsi w'ejo urugendo rwabo gwiza bari bamaze imise ko barakina rwari ruhagaritse na ino equipe yande ya Paris Saint-Germain sizwe mu nkino zikomakomeye Arsenal igiye kubikirira muhira muri no higanwa rya UEFA Champions League yagira igaragaza neza yagira kina neza yaratsinze Paris Saint-Germain iratsinda Shakhtar Donetsk iratsinda no mugwi wa Monaco mu Faransa nyene hariya ni Monaco mwizaga nitwave tuvuga ngo Monaco ni wamugutsa Monaco twibukanye waratsinze Barcelona cyane uri kuranyumva Monaco n'umugwi mwiza rero Arsenal mu nkino zose yagira kira muhira usanga Arsenal yagira igaragaza yagiye irerekana ko mu gukomeye bigiye gutandukana n'uno munsi novuga ati ni go rukino rwa mbere muri UEFA Champions League y'uno mwaka Arsenal yagiye gutsindirwa muhira igatsindwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain ariko kandi haracari hakanya ko gushobora kwikosora no gukora comeback nuko ati biracyashoboka vyose ko tushobora kuba binakunda ariko nyene tumera nk'abava kuno rukino rw'ino equipe ya Arsenal ino equipe ya Paris Saint-Germain ubwo bamaze kuvuga ngo amahirwe aracyahari yuko equipe ya Arsenal ishobora kuba isindira hariya ariko twemeye neza uno munsi equipe ya Paris Saint-Germain iyo yaramaze kurangiza akazi kabo mu Bufaransa Arsenal nayo ariko na Arsenal bisa nuko byarangiye muri break byanka bikundi zojama no musi ahubwo Arsenal nayo icisigaje nuko yogwanira ahantu igifise amahirwe guco gutakwana igikombe ni ine UEFA Champions League yonyene uboni nawe ugiye guramande mahiganwa yose Arsenal nikiriho nuko novuga ngo vyari binameze ku rukino novuga ngo go ku musi w'ejo hagati y'ino equipe ya Arsenal n'ino equipe novuga ngo ya Paris Saint-Germain rukino novuga ngo rwabayemwo igisindo kimwe ku busa ariko imbere yuko turuva ko nabonye amajambo yitwa Wayne Rooney aza kuba yataka ino equipe novuga ngo ya Arsenal mu majambo akomeye cyane ati Paris Saint-Germain yari gushobora gutsinda uno munsi ibitsindo 2 canke 3 uranyumva neza ati gushobora gutsinda ibitsindo novuga ngo bishika kuri 2 canke 3 ati no equipe ya Arsenal yo yubwayo uravye ku munsi w'ejo ati n'abaje na Arsenal uranyumva neza ati n'abaje na Arsenal ndetse n'abafana bayo bambabaje ati byari nkaho wanashaka ati kwiyumvira yuko twoshobora kuba ati bagiye kukina no rukino biyumvira ko batsinze equipe ya Real Madrid uranyumva neza ati bariko bariyo ati bagiye kukina no rukino bisa nuko bariyumvira yuko bagize iki
twasinze equipe Real Madrid Arsenal gutsinda Real Madrid ati twamaze gushika no muri finale Arsenal gutsinda Real Madrid bace bibona ko bamaze gushika muri finale uwo ni we bagiye ko ni Real Madrid y'uno mwaka ari mbi uri kurumva ni Real Madrid y'uno mwaka itsindwa na Osasuna itsindwa na Real Sociedad itsindwa ndetse na Atletico Bilbao uri kurumva rero Arsenal gutsinda Real Madrid yace yimona nkaho umengo yamaze gutahukana igikombe cya UEFA Champions League. We ni runi yavuze ngo nababajwe n'ibintu ngo bakoze ngo Paris yo gutsinda bibishe nk'ibitatu ngo equipe Arsenal ngo yagiye gukina ruro rukino ngo yiyumvira ngo twaratsinze Real Madrid twamaze gushika muri finale n'amajambo yitwa Wayne Rooney umwe mu bakino uvuga ngo baciye muri no equipe ya Manchester United mu makitana tukura hari yanye nuko novuga ngo hagati equipe Arsenal niyo equipe ya Liverpool vyari nako equipe Arsenal equipe ya Paris Saint-Germain vyari bimeze tuva kugo rukino dusimbira no kurundi rukino uvuga ngo wa equipe itekanije ku rukino za kuba ruhuza ino equipe yande ya Inter de Milan nino equipe ya Barcelona. novuga ngo uri kwaraba rukino vuga ngo kuno munsi na rukino vuga rudasanzwe hagati ino equipe ya Barcelona ino equipe novuga ngo yindo ino equipe novuga ngo ya Inter de Milan umwe rukino vuga ngo rurinzwe n'abantu batari baki mu gice cya kabiri cyane nyine novuga ngo n'urukino rwo kurindirira ruraba kugira bashobore kubaraba ingene vyushobora kuba biko biragenda n'urukino vuga ngo ruza kuba ruba igihe cy'isaha 3 z'ijoro n'urukino vuga ngo ruza kuba rurabera hariya ku kibuga novuga ngo Modric novuga ngo ino equipe ya Barcelona ko yakira ino equipe novuga ngo ya Inter de Milan na ma equipe abiri yose azakwe karahura novuga ngo atari mu rugero rumwe kubera ko nino equipe ya Barcelona iro gutwara ikombe novuga ngo c'umwami yongera kandi kaba ifise n'amahigwe yo gutwara rino gano novuga ngo yari kuri cyari nayo ya mbere yacafise n'amahigwe novuga ngo yo gutwara rino bikombe novuga ngo bishika kuri 3 cyo bitwa treble uno musi tuvuge ngo neza na neza urukino kuri munsi hagati y'ino equipe umeza bashaka kuri babiri ndavuga ngo Simon Inzaghi wa Inter de Milan rero umeza navuga ngo wino equipe ya Paris nako ya Barcelona navuga ngo Hans Flick wana Houston urukino tutaragwinjiramo neza uraruhishusha imeze gute kumva afishe Barcelona Inter de Milan Barcelona Inter de Milan novuga ati ni rumwe mu nkino canke ni zimwe mu nkino ni rumwe mu nkino ruza kuba rukomeye cyane tugiye kuba turaba muri no higanwa rya UEFA Champions League ugejeje kuraba ku mpande zose zibiri ni Inter de Milan nziza ni Inter de Milan ifata ikibanza ca mbere hariya muri Serie A abuja nimba inyuma yo gutsindwa no mugwi wa Roma ajya bamaze kuba bakoroka apko Napoli mengera amaze kuri nabafata hariya Napoli yarabafashe nivyo Napoli ifata ikibanza ca mbere n'amata 78 Inter de Milan igafata ikibanza ca kabiri n'amata 71 udasabwa amanota agera kuri 3 gusa uri kuranyumva inyuma yo gutsindwa na AS Roma ariko kandi tugageje tukaraba tugarutse kandi tukaraba muri
novuga ati mu nkino zigira kuri zibiri Inter de Milan ariko gukina ni Inter de Milan yatsinzwe ni na zitatu wanashaka urabe neza yani zitatu zikurikiranye itazi kuronka amata ashaka kuri atatu itazi kuronka amata agera kuri atatu yaratsinzwe n'umugwi wa Bologna dufate basi ko Inter de Milan yari yasohotse bigoye gutsindira hanze ariko kandi iza gutsindirwa izindi nkino iri muhira zibiri iza gutsindwa n'umugwi wa AC Milan ni derby bikomeye cyane hariya muri Serie A uri ahubwo yatsinzwe muri Coppa Italia yari na finale mbere wanashima barabasiga igikombe hariya igikombe batwi igikombe na AC Milan ku bitsindo bigera kuri 3 kubusa yongeza gutsindwa muri Serie A n'umugwi wa AS Roma igitsindo kimwe kubusa uri kuranyumva neza bwana Messi Dick ni Inter de Milan uvuga yuko togeje tukaraba muri kahise k'inkino zigira kuri zitatu twongeye twagaruka tukaraba kahise k'inkino zigira kuri zitatu kumugwi wa Barcelona uzosanga Barcelona ihagaze neza gusumba uno mugwi wa Inter de Milan twongeye tugaruke kandi mu higanwa rya UEFA Champions League ku ruhande rwa Inter de Milan ndacari kuri Inter de Milan Inter de Milan iheruka gukurayo umugwi wa Paris Saint-Germain iheruka gukurayo umugwi wa Bayern Dominique neza cyane uri kuronyumva Inter de Milan yarasezere kandi umugwi wa Feyenoord muri izo nkino zose zibiri Inter de Milan ikirahura n'umugwi wa Feyenoord yongera ihura na umugwi wa Bayern Munich uzosanga Inter de Milan yagiye irarangiza inkino canke yagiye irarangiza urukino ku rukino rw'ibanze ndavuga muri ale uri kurumva muri icakane gishira icanyuma Inter de Milan kuye Paris Saint-Germain Inter de Milan ngirikura umugwi wa Feyenoord uzusanga mu nkino zibanze Inter de Milan igiye gutemberera umugwi wa Feyenoord yatsinze ibitsindo bibiri kubusa Inter de Milan yasohotse Inter de Milan yasohotse ku rukino rwa Bayern Munich yatsinze bibiri kuri kimwe aho hose ni Inter de Milan yasohotse urumva inkino zose Inter de Milan zibiri zo muri UEFA Champions League yagiye kuzirangiriza ku rukino rw'ibanze bivuze gute rero uri kuranyumva bwana Messi cyane Inter de Milan iragwana cyane irakora cyane ku rukino rw'ibanze bayasohotse hari imuhira akaba ariho Inter de Milan iza kurangiririza akazi iza gusezera wumva akazi bwa mbere na mbere igakora yasohotse imuhira ikaba iza gusinya ati twe twaheje kurengana uri kuranyumva ugegeje no kuraba kandi ku ruhande rwa ndavuga rwa Barcelona udusanga na Barcelona nayo nyene muri UEFA Champions League uko yasezere Dortmund yatanguye irangiza akazi iri muhira i Montjuic uri kuranyumva mbwana Messi Dick irangiriza akazi muhira i Montjuic yatanguye itsinda ndavuga urukino rwa Borussia Dortmund irutsindira muhira hariya muri Espagne i Montjuic itsinda Borussia Dortmund ibitsindo bigira kuri 4 Barcelona na Benfica yatanguye kwanzira sohoka itsindira Benfica muhira igitsindo kimwe kubusa yongera igaruka i Montjuic ihatsindira ibitsindo bigira kuri 3 kuri kimwe bivuze gute rero Barcelona muri UEFA Champions League yakiriye iraba nziza cyane gusumba yasohotse uri kuranyuma mu gihe Inter de Milan nayo iba nziza igihe yasohotse iba nziza mu gihe yasohotse uri kurumva ubwo butandukanire rero biza kutwereka iki rero nivyo biza kudusigurira ko urukino uburemere bw'urukino ukuntu ruza kuba bungana n'urukino ruza kuba rukomeye n'imigwi yose ibiri umwe uba mwiza wakiriye gusumba wasohotse undi nawe ukaba mwiza watembereye gusumba wakiriye uri kuranyumva bwana Messi Dick rero bivuze gute rero ni FC Barcelona iza kwakira umugwi wa Inter de Milan rero amahigwe uri kurumva ubwa mbere na mbere ngize kwacha kuri FC Barcelona nasha kuri FC Barcelona kuko ni FC Barcelona heriba nziza yakiriye kandi edahiriza kuba yanakiriye mbere wanashima ni FC Barcelona ifise n'abakinyi beza uri kurumva ariko ni FC Barcelona tazi kuba ifise no Robert Lewandowski kugira n'umwana muto Alexander Bard uri kurumva rero ahantu mbona ikinogo kinini ku ruhande rwa FC Barcelona ni kuri no Alexander Bard kuko nta musubirizi uno munsi Martine no gutembera mu kibuga nta musubirizi wa Alexander Bard araza kuboneka ku ruhande rwa FC Barcelona rero gute rero ikina cyo nongira nkagarukana uri kurumva amahiko ya FC Barcelona ifise nayahe ni FC Barcelona ni yashobora gutsinda ibitego bigera kuri 3 umugo wa Inter de Milan ikabitsindira i Montjuic ndaza kuvuga ati FC Barcelona yahejeje akazi ariko ntuza kumbwira ngo FC Barcelona gutsinda 2 canke kimwe ngo yahejeje akazi uri kurumva ni Inter de Milan nayo nyene ikomeye ni Inter de Milan mbi ikomeye cyane iza kuba iri hariya imuhira yakiriye umugwi wa Barcelona uri kurumva Inter de Milan iri muhira
si kuvuga ko nayo nyene ngo iri muhira ngo nimbi urumva ni nziza ahubwo iba nziza cyane yasohotse rero iri muhira rero iza kuba ikirakira ya Barcelona imbi yasohotse Inter de Milan gukora remontada y'ibitsindo bitatu iri muhina si ikintu kigoranye cyane gose twarabonye Borussia Dortmund ziko zirabikora ikiratsinda ibitego bigera kuri bitatu mu gwa FC Barcelona ariko urumva FC Barcelona yagiye gutomborera ko yari yamaze gutsindira umugwa Borussia Dortmund muhira ibitego bigera kuri 4 kumbure bivuze gute rero FC Barcelona kabitatsinze ibitego bigera kuri 4 twari guharura ibindi ariko urumva bitatu byo byari gukugwayo ko twaranabibonye uno musatirizi nimero 9 wa Borussia Dortmund ndavuga uno Serugiras yashoboye kubikora arakora hat-trick ariko urumva aza gutsinda bitatu Barcelona bivuze gute rero Barcelona ibitsindo bigera kuri 4 yari yikingiye rero Barcelona mbi yasohotse ni aza kugenda gutembera Inter de Milan ifise agatsindo kamwe canke tubiri urubanza ruzo kuba rutarahera nyene kuri ivyo nyene waruje kuri kuravuga turabe inkino novuga ngo zimaze guhuza ino migwi ibiri ko ari equipe ya FC Barcelona equipe Inter de Milan akashije ko twisunga bino biharuro tuvuge tuti mbega kuno munsi biza ko igenda gute mu nkino 10 zimaze guhuza equipe ya Barcelona equipe Inter de Milan novuga ngo equipe ya Barcelona imaze gutsinda inkino novuga ngo shya kuri 5 mu equipe nayo ya Inter de Milan imaze gutsinda inkino shya kuri 2 banga inkino shya kuri 3 bisigura ko mu nkino zabo 10 hariya equipe ya Barcelona iri imbere paraporo ino equipe yande ya Inter de Milan babashinze insinzi kuri 3 muri izo nkino vuga ngo shya kuri 10 warashaka amaze gukina urukino rwa hafi ari guhura nigenekezo rya 12 kwezi kwa 10/22 Barcelona nganje na equipe ya Inter de Milan ibitsindo bitatu ku bindi 2020 rwo gusubiriza hari urukino rwabo rwa mbere yari genekezo rya 4 kwezi kwa 10 Inter de Milan yatsinze equipe ya Barcelona gitsindo kimwe ku buso uranyumva neza 2019 Inter de Milan yatsinze Barcelona 2-1 mu gihe equipe ya Barcelona genekezo rya 2 kwezi kwa 10 yari yatsinze equipe ya Inter de Milan 2-1 muravyumva genekezo rya 3 kwezi kwa 10 2018 Inter de Milan Barcelona kimwe ku kindi 2008 kwezi kwa 8 2018 Barcelona yatsinze Inter de Milan 2-0 28 z'ukwa 4 2010 Barcelona yatsinze igitsindo kimwe ku busa mu gihe igenekezo rya 20 kwezi kwa 4 2020 nako 2010 Inter de Milan yatsinze Barcelona 3-1 tukaba tugeze hano hantu bigaragara ko neza hagati ya Barcelona nino Inter de Milan mu nkino zabo za hafi equipe ya Inter de Milan iri hejuru paraporo ya Barcelona kuko twavuze genekezo rya 12 ku 10 yaranganje 3 ku bindi genekezo rya 4 kwezi ku 10 biza kuba batinda kimwe ku busa uno munsi twisunze ivyo bino biharuro mbere wanashima bwana Messi Dike wavuze ko inkino nyinshi ari za Barcelona yatsinze ariko tugaruke kandi turabe uri kurumva Inter de Milan na FC Barcelona bagiye bahurira muri UEFA Champions League niho bahurira rero turabe rero incuro Barcelona yagiye gukurayo Inter de Milan urumva ni incuro Inter de Milan yagiye kuba yakuyeyo umugwi wa Barcelona turabe kandi duhera muri 2009 urukino rw'ibanze hatanguye hakira umugwi wa Inter de Milan Inter de Milan niyo yakiriye banganya ubusa ku bundi urukino rwo gusubiriza hakira Barcelona Inter de Milan yasohotse Barcelona itsinda 2 ku busa bwa Inter de Milan bisigura ko Barcelona yabandanije mu gihe yatanguye kwakirwa tugende ku rundi rukino rwabahuje kandi hari muri 2010 basuye kandi barahura urukino rw'ibanze hakira kandi Inter de Milan Inter de Milan yakiriye iza gutsinda FC Barcelona ibitsindo 3-1 mu gihe urukino rwo gusubiriza Barcelona iza gutsinda kimwe ku busa umugwi wa Inter de Milan ico gihe haci harengana Inter de Milan urumva urukino rwa mbere Champions League ya mbere Inter de Milan yakirira ataha ya kabiri Inter de Milan yakirira yarengana uvuga bamatunganya rimwe okay urukino gira inkino zikurikira kandi Champions League gira gatatu uri kuranyuma mbona Messi Dike Barcelona niyo yakiriye itsinda 2 ku busa Inter de Milan imaze gusohoka iza kunganya kimwe ku kindi na Inter de Milan harengana Barcelona Barcelona niyo yakiriye imaze kuronka ubunye tumaze kugera Barcelona ifise 2 yarenganye kabiri Inter de Milan kurengana rimwe ya mu gihe Inter de Milan yakiriye kabiri urumva Inter de Milan yo yakiriye kabiri urumva ukwakira kwa mbere kwa Barcelona ni Barcelona yaciye irengana simba ukino Champions League ya gatatu naho hakiriye kandi Barcelona Barcelona itsinda 2-1 uri kurumva yatembere kandi isose kwa Inter de Milan yongera itsinda 2-1 nyene harengana Barcelona umva kwakira kubiri kwa Barcelona
hariganye Barcelona bandukiza gatatu kuri rimwe urumva 3-1 irindi rigira kane naho ni Inter 2004 yasoye yakiriye tsinda kimwe ku busa Barcelona Barcelona yakiriye kandi binganya 3 ku bindi uriko urumva aho Barcelona rero iboneka ko ari favori cyane iyo yakiriye gusumba Inter 2000 uriko uranyumva bona Messi Dik ariko nyine naho nyene nivyo iba iri favori mu gihe ariyo bayakiriye eske turavye uno munsi no mu misi iheze ni Ihaye tubona ko Barcelona ifite ingufu kuko twabonye ino myaka yose abanye Barcelona buya Barcelona muri Champions League ino myaka suko ravuga ahantu nabonye yabaye neza buya 2009 nta gikombe batwaye cha Champions League 2009 ino equipe ya Barcelona buya bagitwaye 2009 cyangwa 2010 i 2009 bahuye na Manchester bahuye na Manchester United ikombe gitwagwa na Manchester United sinibuka neza yari 2009 voilà baba yachaka Manchester United cagihe na Cristiano Ronaldo niyo yarakira wale Cristiano Ronaldo umengo umwaka we wa mbere muri Real Madrid hari 2010 2010 Inter domira uvyumve neza nkuko rubivuze neza yakuyemo Barcelona uwo mwaka nyene Inter dumira kitwara igikombe ca Champions League ikwemo Barcelona bise kuri finale kitwara igikombe ca Champions League ivyo ndavyibuka cyane 2018 gikombe cyatwawe nande na Real Madrid 2019 cyatwawe nande nino equipe ya Liverpool 2022 cyatwawe nande nino equipe ya Real Madrid uranyumva neza uno munsi renda kene kuzana ko kano kantu twumvise amateka ingene avuga urumva ko Barcelona iri imbere nino equipe ya Inter domira uno munsi naho twinjiye kuri tapis vert uranyumva neza tubone uno munsi ni iyihe shusho twovuga Inter domira imaze inkino kuri zitatu kuzindi itazi gutsinda ngira kuvuga n'amajambo novuga ngo witwa nde abamenyeza bagiye baravuga kugira ngo tudugira ngaha uwitwa Hans Flick bamubaza bavuga ati Inter domira imaze kuba itakaza inkino kuri zitatu zikurikirana mbega ko no munsi wewe uraza kuba ubona bimeze gute uwitwa Hans Flick amajambo yabishuye yavuze ngo Champions League iratandukanye nizo league nayo ndi mashampiona musangwe muzi uranyumva neza twese dufise inkino zibiri kugira dushike kuri finale inkino ziheze rero nta nakamaro zifise yavuze ati Champions League iratandukanye amajambo Hans Flick yavuze ucufatanya wanashaka n'ivyo no munsi uremeye no witwa Hans Flick ku bwawe cyatuvuga ati ni amajambo witwa Hans Flick aza kureka ravuga uno musi uravye gatoya subiramo kuri Hans Flick subiramo kuri Hans Flick amajambo yavuze bari bamubaza ati Inter domira kugeza muri kano kanya imaze gutakaza inkino zishika kuri zitatu zikurikiranya muri championnat yabo ayo ni Serie A ati mbega kuno musi wewe urabibona gute umeza wa Barcelona uraza kuyikwiriza inkino zigera kuri zine nawe uyitakarije uwitwa Hans Flick aramubwira ati Champions League itandukanye ninde nandi mahiganwa atandukanye ati twese dufise inkino zishika kuri zibiri tutiza kuzokina tuzoshika kuri ni nka finale za muri kano kanya ayo ni conference de presse yavuze uwitwa nde Hans Flick ndakubwira ikintu kimwe bwana Messi Dik nkuko Hans Flick yabivuze naje wanashima sinoja kure cyane nawe buryo uvuze Serie A uvuze Coppa Italia uvuze La Liga uvuze Copa del Rey ayo n'amahiganwa atandukanye na UEFA Champions League yanye neza cyane urashobora kubona Aston Villa limbi cyane mu Bwongereza ariko ugasanga muri UEFA Champions League igarukiye mu cakana gishicanyo ugasanga hari mu Bwongereza no muri equipe zitano za mbere ntirimo uri kuranyumva neza bwana Messi Dik cyane shaka gusanga ino Inter domira nimbi canke byayinaniye kwitwara Serie A kurumva ariko ije ikuramwo umugwi wa mbere muri La Liga ivyo byose birashoboka uri kurumva UEFA Champions League n'indi higanwa bisabwa gutwara izindi mpembo ariko ine yacu ino Inter domira n'umugwi mwiza nivyo ariko kuba ari umugwi mwiza ugiye guhura kandi n'umugwi mwiza wa FC Barcelona ikintu twogoka ko nicaye gerageza urabe urugero rw'imyaka y'abakinyi b'umugwi wa Inter domira bariko uzusanga arabakinyi basa nkaho bakuze gusumba umugwi wa FC Barcelona ariko urumva niba abakinyi bakuze itandukaniro rihari n'abakinyi bakiri bato ico novuga coco uzosanga bakina inkino nyinshi
urumva bagiye guhura na FC Barcelona mu mpera za saison uri kurumva ukuruha uzosanganamwe bajya bakinyi basa nkaho bakuze gutandukanye n'abakinyi bakiri abana ukiri umwana abagifise amagufa akomeye yo gushobora kuresista urumva no kumara igihe kirekire yitanga yitwararika ibintu byinshi kuko nimba wowe bwana Mesedike w'imyaka 45 w'imyaka 35 sivyo uno musugize uburuhe budasanzwe kugira ubwo buruhe bukuvemo neza wumve kuri bumeze neza watanguye gushasha bashaka kutwara iminsi 3 canke 2 ariko ujya mwana w'imyaka 25 arusha akagira uburuhe nyine bushoboka no munsi afashe umwanya akaruhuka amasagira kuri 8 canke 4 avyusa avyuka ari mushasha ari muzima bitandukanye na wa mutama rero kandi bagiye guhura mu mpera z'amasezo kanaka atandukanye ariko urumva bivuze gute rero ya Barcelona imwe abana b'imyaka 20 ni 3 25 18 17 uri kurumva je kubwanje ndabona kuzoba igifise irafise akantu kakaguvu cyangwa irafise akantu kubwitange imbere ya wa mugwa Inter de Milan urimo abantu b'imyaka 35 yaba Lautaro Martinez uri kurumva imyaka bigereyemo uri kuranyumva nabakinyi bisaziye bikuriye Lautaro Martinez nto mugeranye na ba Ferran Torres Lautaro Martinez nto mugeranye na ba Lamine Yamal nivyo ni wa mukinya afise experience ni wa mukinya komeye ariko kandi ugiyegeje kuraba ni wa mukinya ashobora gukora vyeza akitanga urumva ukazoza gusanga arashobora guparticipa mu minota 65 urumva bitandukana na Lamine Yamal bashobora no gukina na prolongation uriko uranyumva rero ikintu cyo no garuka kavuga ati nivyo Inter de Milan no wa mugwe mwiza ariko umaze inkino zigiye kuzitatu kiratsindwa bitandukanye na FC Barcelona yo iracafise novuga ati motivation ubwego no gutwara igikombe ca Copa del Rey igitwaye icatse umugwi wa Real Madrid motivation urumva kwihari ni na wa mugwi kandi ufata ikibanza ca mbere muri La Liga urumva motivation irahari uri kurumva bisaba gute rero bisa ko FC Barcelona yakira umugwi wa Inter de Milan ivuga ati bisaba ko dukina tutitaye ngo duraba mbere tutitaye ngo tuweko gutwara igikombe ariko ivyo byo gutwara igikombe bakabishira pembeni bakaza gushira mu ngiro ati twiteguriye Inter de Milan tuje gukina urumva nta na kimwe dufise ahubwo dufise ivyo tuko turarondera nuko kabisa binameze ariko kandi kuri urwo rukino nyene ubwawe uraza kubona ni hehe ekipe ya Barcelona iza kufise inguvu zotuma itsinde no ekipe ya Inter de Milan Gaduhere kureka mbadumire kuri ako nyene Barcelona ingufu zabo zihagaze kugira ngo tsinde ekipe ya Inter de Milan kuko Inter de Milan uno munsi imigwi yo mu Butaliyano ibikombe kuri defense musore witonda defense bimeze neza kuna defense ya ekipe ya Inter de Milan tushobora kuyibonamwo bamwe bakino vuga ngo nk'umugore dufatisha ko witwa Yani Sama tuziya kintu muri ekipe ya Bayern Munich umunyezamu mwiza cyane umunyegori mwiza ushobora kubona witwa Bastoni witwa Akerbi tuzibagira witwa Yani Biseki uno munsi hagati muri shobora bitwa ba Gitaliyana bitwa ba Nicola Barella no Mutaliyana nawe nyene bitwa ba Dumfries nawe no mukinyashe kuri kina kuri kabiri bitwa ba Canagro bitwa ba Carlos Augusto bitwa ba Lautaro Martinez n'abandi kinyi batandukanye uno munsi Barcelona ni hehe yoza guca ni hehe hari faiblesse equipe Inter Milan gucako kugira dushe kuba tuyitsinda ko tuzi ko Barcelona uno munsi twemerana neza imaze nkine itari zikitiri ikirakina nayo irakina La Liga irakina Champions League irakina igikombe c'umwami uno munsi Barcelona ni hehe tubona ko yoza kuba ingufu zabo zihagaze kushira ngo tsinde equipe Inter de Milan mubisazo ikintu cyo novuga Barcelona ingufu zabo zihagaze ndavuga Barcelona kwanza no mugwami ugiyegeje kuvuga ati classe mondiale kw'abakinyi beza bo hagati uzobasanga muri FC Barcelona kuko ugiyegeje kuraba combinaison ya Frenkie de Jong, Pedri Gonzalez na Daniel Olmo uri kurumva uzosanga au classe mondiale millier nziza y'uno mwaka wa 2024-2025 uzosanga muri FC Barcelona nivyo muri Paris Saint-Germain turabona hariho bano ba Vitinha barafise bano ba Fabian Ruiz uri kuranyumva nabakinyi beza ariko kandi nubwo ari beza ubwiza bwabo ntiyombye ko hari ico basumba uno Pedri Gonzalez Frenkie de Jong na Daniel Olmo oya mediane ya Barcelona iteye ubwo mediane Barcelona ni ya mediane ya mbere kwanza ku rwego rwo gutembereza umupira irakomeye cyane ku ruhara rwo gutembereza umupira irakomeye cyane ku ruhara rwo kugumana umupira Barcelona irafise umu animateur de jeu Barcelona irafise ndavuga Pedri Gonzalez magician mwiza Barcelona irafise Daniel Olmo uri kurumva wa mukinyi naho
iyo bari hagati y'abakinyi batanu batandatu uza gusanga gucarukana umupira aho hantu ari ibintu uzo kubona akora mu mwanya muto cyane bivuze ko Daniel Mo ni wa mukinyi yiyumvira cyane urumva gusumba uko umupira wo ugomba kuza iwe uri kurumva umupira uza kumushikira yamaze gukarikira ukuntu aca ugenza no kunaza gutera afite ivyumviro vyihuse cyane muri football uri kuranyumva neza cyane uri kurumva rero ico mbona coco rero nuno musi Daniel Olmo aza kuba hari Pedri Gonzalez aza kuba hari Frenkie de Jong aza kuba hari bari muri vya bihe byabo vyiza dusanzwe tubazimo uri kurumva niyo nzira yonyine mbona ko FC Barcelona iza kurushirizaho no mugwi wa wantuze Entedomira Entedomira nayo ubwayo yo nihe yoshobora kuba icaguye ngitsinde Barcelona ingufu zabo zoba zihagaze ubwa mbere na tugaruke ko Entedomira iza kuba iri mu kibuga bamwe mu bakinyiza kubita bafise kurumva witwa Mark Thuram ashobora kuboneka ntanaboneka ari insert na Pavard nawe nyene sihaza kuba hari mu defenseur wabo mwiza uri kurumva ariko kandi tugaruke kuri Barcelona iza kubitagira ntuze Robert Lewandowski ariko Ferran Torres arahari nawe nyene urazi ko ari umukinyi mwiza yigaragaza nawe nyene aratsinda burya uri kurumva iza kuba kandi dafise uno mukinyi ndavuga Barde Alejandro Barde uri kurumva rero nitwaza kuhabona wa mukinyi ndavuga uno Gerard Martin iza kuba ariyo nzira ya Entedomira yo guca mu ryahumye umugwi wande wino Barcelona kuko ku ruhande rwa Alejandro Balde nuno munsi ntibararonka umusubirizi wiwe mwiza ashobora gutanga vyiza kuko Alejandro Balde ni wa mukinyi mwiza ku ruhande rwo kuzibira ni mwiza ndetse no ku ruhande rwo busatizi kuduga ku monta uzusanga ari mwiza kandi Alejandro Balde uriko urumva Alejandro Balde arafise ubufasha urumva mu gucrea urumva mu gucrea no mu create ashobora gucrea uburyo bwo gutsinda kandi arashobora kuvyaza urumva kuvyaza uburyo bw'ubusatirizi arafise uruhara mu gufasha ubusatirizi bwa FC Barcelona bivuze gute rero FC Barcelona itaza kubifise Alejandro Balde uri kurumva uruhara rw'ubusatirizi ruza kuba umengo hari akantu kaza kuba kagabanutse gato kuko turabona Alejandro Balde ashobora kuvana umupira inyuma kaduga akagera hagati akawuransa kuri Baramini Yamal nabo bakaza kuba bamarira ko niba bakinyi beza ku buryo bwo gucrea umupira bwo kuvyaza uburyo bw'intsinzi FC Barcelona irafise Rafael Birori Diaz Lamine Yamal nawe nyene ari ngaho ni mwiza Pedri Gonzalez ni mwiza urumva ukaje kongera ko bwa bufasha bwa Alejandro Balde urumva haza kuba harimo agahaze ku ruhande rwa FC Barcelona ariko ikindi naco rero wambajije ati ubona ko Entedomira iza kuba yoca hehe mu buryo bwo gutsinda umugwi wa FC Barcelona nivyo hacari amakenga ko Thuram ashobora gukina canke ntabone kuboneka canke ntaboneke ariko neza kuboneka akaba ari kaza gufashanya nuno mukinyi Lautaro Martinez nukuri bona Messi Dik irafise Entedomira irafise abakinyi ubwa mbere na mbere bafise ubwitange cyane nkuno Lautaro Martinez ateye ubwo bafise ubwitange bita kubiti no kumabuye bafise abakinyi bita kubiti n'amabuye urumva FC babakinyi bita kubiti n'amabuye bafise ubwitange bwo kugwego rwo hejuru uza kumbya bwa bwitange bwa Lautaro Martinez bwa bwitange bwa Marcus Thuram urumva bwa ukunzi bwa Di Marco bwa bwitange bwa Di Marco uri kurumva ubwo abataliyano ni babaya bukaza buza ubwa mbere nambe igano ryo mu Butaliyano igano rikomeye cyane rimwe ingufu rimwe kirato gusuma rya igano ryo muri La Liga rero uza kumbwira yuko babakinyi bafise Barcelona baza kuzana yayerere mama kwakurira imbere y'aba bakinyi ba Entedomira bona Messi Dik tuza kubona FC Barcelona iza gutahuka imbere ya Entedomira vyoroshe cyane biboneka babakinyi niya FC Barcelona itagira Marc Casado Casado niwo mukinyi wa mbere mu FC Barcelona tubona ko ku kintu c'ikirato ku kintu c'inguvu arimo wa Pablo Gavi ukintu cy'ikirato kintu c'inguvu arimo nawe ashobora gutangura umwanya n'umwanya Pedri Gonzalez niwo mukinyi mwiza niwo mukinyi ashobora gutambisha urukino ashobora gutambisha umupira neza hagati ariko kintu c'ikirato kintu c'inguvu tuzomusangamo Frenkie de Jong numukinyi mwiza niwo mukinyi kintu c'inguvu ku kintu c'ikirato tuzomusangamo abakibonye na FC Barcelona ifise bitanga ku kintu c'inguvu uzosanga ari Marc Casado uzosanga ari uno mukinyi Gavi uzosanga ari
na Kubarsi inyuma yego irafise abakinyi b'inguvu tutibagina Inigo Martinez abakinyi cyangwa Raul uno Ronald Araujo abakinyi b'inguvu FC Barcelona ifise bonye bashaka gukoresha uruhara rw'inguvu n'ikirato uzosanga ari Gavi uzoba ari Casado wewe si hari uzosanga ari inyuma mu kibuga nivyo barahari ndavuga uno Pau Kubarsi ndavuga uno Inigo Martinez ndavuga Ronald Araujo ndavuga na Jire Kunde buke atari cyane vy'ikirenga ariko kandi Jaya Martini wewe uno mwana wewe rero bivuze gute rero za nguvu za Inter de Milan urumva ya pressing ya Inter de Milan ikaza gukora kujya nyene ku ruhande rwa FC Barcelona ya mire FC Barcelona tuzi ko itagira inguvu zo kurondera umupira cyane n'inguvu igerageze rero yibande kutatakaza umupira kuko gutakaza umupira kwa mire FC Barcelona kuza kuba intsinzi kwashaka gutuma hava mu intsinzi ya Inter de Milan ubivuze neza ngenda kunganiye nanje ubundi bavuze abakinyi equipe Inter de Milan ahantu hambere ifise boshaka gutsinda ino equipe ya Barcelona nigihe boza bakaza bakina ikintu c'ikirato so uvuga ngo ukina ikirato ukinisha urukino rurimo inguvu nkuko abataliyano basanzwe bazi kuko no musi uravye ino mediane ugizwe n'itwa Mkhitaryan ukagenda n'itwa Canagro ukajuga n'itwa Nicola Barella bagenda kubwire bagombe gukina ikirato bakina wa mupira bakagomba kuzimya yatigitaka ya Barcelona igizwe n'itwa Frank de Jong, Dani Olmo na Pedri Gonzalez uno musi witwa Frank de Jong, Dani Olmo na Pedri aba bakinyi bose n'abakinyi bakomeye techniquement ubundi physiquement wapi nta kintu kihari Daniel Mowe ni wa mukinyi mukoze ko nagashashi abaragashashe ko ngaho kigendera witwa Lamine Yamal nuko nyene witwa Rafinha vyogenda ko yarakinyi higano rya Premier League yarakinyi muri equipe ya Leeds United uwo vyogendeka ariko kuno musi umbwiye Gerard Martin ukambwira Jire Kunde yavuye muri Sevilla yakina higano rya La Liga novuga ati amahigano yoyo Jire Kunde yaciyemo ni uzosanga higano ryo mu Faransa ryo ntaco rivuze kuri Serie A kurumva Serie A ni higano ry'inguvu gusumba ryo mu Faransa uriko urumva rero bivuze yuko rero bakinyisha ibintu vy'inguvu bakazi ino mediane bakayifata icyambere na mbere ino equipe bakafata ino ikafata mediane aha niyo bizwa bibereye hacasigira akazi rero novuga rero no munsi kuri FC Barcelona tumaze imisi duhayagiza mediane ya FC Barcelona ko ari nziza ariko irafasha umugwi gushika aho ugeze uno munsi rero kuri Inter de Milan urumva nta mahirwe menshi mbona yuko Mediane FC Barcelona ico gisabwa gusa kuri Mediane FC Barcelona yirinde kudatakaza umupira neza cyane uri kurumva na defense FC Barcelona rero iciba maso sumba uko yahora iba maso buzindi nkino zose ziheze nanabonye abashaka gutangwa mu kibuga kuri equipe Inter de Milan Simon Inzaghi shoka injanga ngo 3-5-2 bako muri Mediane zo yafashe Simon Inzaghi wewe yamaze kubona ko FC Barcelona hagati ariho hakomeye rero yiteguye kuzibira hagati rero nibyashika kazibira hagati ya FC Barcelona turaharura ibindi bintu monshela dushagwarura ibindi nibindi kuno musi nuko kabisa ariko imbere ko mvuga amajambo yitwa uno Simon Inzaghi yavuze uno musi urukino uwo bwawe bigaragaje ivyo twavuze faiblesse ya Barcelona aho Barcelona ikomereye turavuga Inter de Milan ibinabiriya ikomereye ifise inguvu nke uno musi byose bitujitse ku munzane urabona ni equipe ishaka gutsinda ari ya uno musi novuga ati byose birashoboka n'umugwe mwiza wo muri Serie A n'undi mugwe mwiza wo muri La Liga biza kwa biko birahura uretse yuko Inter de Milan mu nkino ziherutse yakirahura n'ivyago ubundi nawe nyene bubwayo afata ikibanza ca mbere hariya muri Serie A ariko bigiye kuba bihinduka nyuma yo gutsindwa na AS Roma ariko igindi naco nogaruka kuvuga ati FC Barcelona ni wa mugwi novuga tufise motivation yo kuba inkino ziherutse eruka gutsinda yazitsinze yongera natwaramwe n'igikombe ariko urumva irafise ya motivation yo gutwara igikombe FC Barcelona ntigende ivuga ati tugiye ngo gutsinda ahubwo tugiye kurondera intsinzi ariko urumva apara ngo twaratsinze cyangwa tugiye gutsinda tugiye kurondera intsinzi rero ugiye kurondera intsinzi atandukanye n'ugiye yaratsinze atandukanye n'ugiye yibona ko akomeye gusumba mugenzi we ariko urumva reka novuga coco rero urukino rwa Inter de Milan Barcelona igenda rufata nka finale ariko urumva kandi yibande ku kintu cyo kugwanira ku mupira kintu cyo kudatakaza umupira kuko gutakaza umupira kwa FC Barcelona kwashaka kuza kuba ugutsinda kwa Inter de Milan Inter de Milan ikina ni nguvu ni Inter de Milan ifise
novuga ati inguvu gusumba abakinyi bose b'umugwi wa FC Barcelona rero bivuze gute rero Inter de Milan gakoresha pressing mu kurondera umupira kuri FC Barcelona iyo pressing yene kurondera umupira iza kuba yuronse Inter de Milan ifise contre attaque iteye ubwoba monshera Inter de Milan ifise abakinyi banyaruka cyane gusumba barafise bano ba Lautaro Martinez umukinyi anyaruka gose gusumba rero bivuze gute rero bisa ko milieu FC Barcelona iba manso yo kudatakaza imipira defense FC Barcelona ibe manso yo kuzibira ibirenze ivyo intsinzi ndayibona kuri Inter de Milan nuko abakinyi bashaka gutanga mu kibuga ku ruhande rwa equipe ya Barcelona bashaka gutanguza witwa Wesley mu igoli mu gihe defense ni Paul Kubasi Nigo Martinez Jules Koundé n'uwitwa Gerard Martin hagati mu kibuga ni Frank de Jong Dani Olmo Pedri ku busatizi ni Rafinha Lamine Yamal na Ferran Torres nibaza ko abakinyi bo mu gihe bari batanguye bo barabanyene ku bwaho abakinyi batangura ku ruhande rwa FC Barcelona abandi baza kuri bo bari gutanguza Rafinha Lamine Yamal Ferran Torres Dani Olmo Frank de Jong Pedri Paul Kubasi Nigo Martin na Jules Koundé Jean Martin no ntemeranya neza na naho ni kubera bafise imvune z'uwitwa Barde Jando Barde nubwo ho bari imvune z'uwitwa Jando Barde Jean Martin sinumva ko yotangura ahubwo nimba agomba kukina neza cyangwa agomba kugira ivyo akoze akoresha system nk'iyo yakoresheje kuri remplacement ya Copa del Rey afata Nigo Martinez amuhengeka kuri bitatu Ronald Araujo akamushira kuri 4-5 na Paul Kubasi equipe ya Inter de Milan bashaka gukinisha witwa Yani Sama mu gihe muri defense witwa Akarbi Yani Bisek na Bastoni hagati mu gihe bashaka gukinisha witwa Mkhitaryan Nicola Barella Canagro imbere yabo Carlos Augusto n'uwitwa Damien Dumfries hama batakisha witwa Mehdi Taremi mu gihe Lautaro Martinez nawe ari ushaka kuba yatakisha nk'abasatirizi nuko novuga ariko imbere yuko dushobora kuba tunarangiza twavuga ngo witwa Simon Inzaghi yameze equipe Inter de Milan yavuze amajambo avuga ati umugwi mwiza cyane bamubaza amajambo gati mbega avuga kuri Barcelona hari muri Confe de Presse aravuga ati umugwi mwiza cyane ati FC Barcelona n'umugwi mwiza cyane iburaya kugeza muri kano kanya ati turazi Barcelona ati turazi Hans Flick numwe wamereza beza cyane afite abakinyi beza cyane mu busatirizi ati hagati mu kibuga ati abakinyi bakiri bato baracari bati kandi bananashaka kugeza muri kano kanya ati Barcelona cyahanganira mu bikombe bitandukanye ndavuga La Liga Champions League tumwe bico bamaze kugitwara ati turabaha icubahiro kinini cyane ati nabakeba bakomeye tuzohura nabo cyane tuzakuba duhura akaba ari amajambo novuga witwa nde Simon Inzaghi asangwa meza ino equipe yande ya Inter de Milan urukino rwo kuno musa hagati Inter de Milan equipe ya Barcelona Houston Theo reka mfate kano kanya ndagushimire mugenda novuga ngo twakuranye cyo kuno musi wa gatatu inekezo cya 30 kwezi kwa 2025 ndagushimire twasoma ibindi biganiro byo ku musi wejo Houston Theo reka nje gushimira bwana Messi Dike wabanye nanje canke twabanye twese mu biganiro ca Akejo Sport ndetse no ngeshimira abakunzi ba Akejo Sport basanzwe badukurikirana reka nanje shimire bano bakunzi bacu ba Akejo Sport n'abakunzi ba Akejo Media ndabakenguruke twasoma ibindi biganiro byo ku musi wejo ariko kandi nova ngana shimiye watumye ano masanamu munayabona eka n'amajwi agenda ameze neza uwo nawe wundi ni witwa Enoch Wright ni wari nyuma ya kamera tubashimye tubakengurukire turasubira reka mvuge ngo ciao